Yes, wakunzi wa Star TV. We are here for the surprise. Bamwita Fafa. Abana ba Chef Tene ubuhinga. Ugurura. This is the surprise for you now. Wabibonye kwanza? Ubizanya atanu umwanya uhari wasomye kwanza ibyanditse. Nasomye Fafa Delicious. Uyumva gute by the way? Kuri ndaryohewe cyane. Yo ni inshuti yanje kwe. Kabisa. Ugiye ntwaye muri vacances. Kandi mugiye ahantu akazi. Mwabuje umeze neza? Yego je ndashima. Ubu nabamwita Zaza Food Restaurant kumwe na Fafa. Aba nibo bantu ba mbere bateka ibyo kurya biryoshe. Isakoshi yawe iri he? Isakoshi yawe iri he kugira twe turagenda. Turagenda yireke ntacu je ndagaruka. Yireke. So twe tukaba rero turiyegereye. Ubundi munsi mwabujifwe ko twara abakozi biwe. Cameraman. Yes, ndabaramukije akunze wa Star TV. Iyo mpamvu kajya twamaze gushika ku kibuga cy'indege. All right. Yeah. Turi mu kazi kabisa. Yes, wakunzi wa Star TV. We are here for the surprise. Bamwita Fafa. Abana ba Chef Tene ubuhinga. Ugurura. This is the surprise for you now. Yeah, this is your surprise. Konazi iborose. This is the surprise. Inyuma. Yo. Ze. Naam. Iyi sinzi n'ukuntu bayigira. Bataguca. Iyi ni surprise bahaye. Inge. Mabuja agiye gufata rutemishirere. Agiye gufata rutemishirere kabisa. Ariko ari kumwe no bita Fafa. Fafa nawe ni ngo umutesi mwiza kabisa. Nawe ni n'umuhinga mu byo guteka. Aba bantu barifatiye Burundi mu guteka neza. Kana bya bintu usanga injya bazishizemo ibintu bidakeneye gera ruguru gato. Baretu. Yes, nuko bakunzi ba Star TV ngo duhagarare nga Fafa duhagarare nga dushapukisha. Uba mwita Fafa abona abahinga mu byo guteka. Nabahinga mu byo guteka cyane ndakuramukije Fafa. Bigumize ko nyene. Bigumize ko ntaco. Umeze neza? Ndahobeze neza. Wiyumva gute kuri no surprise uhawe? Numwe mu nshuti zawe. Wabibonye kwanza? Murantunguye. Ubizanya atanu umwanya uhari wasomye kwanza ibyanditse. Nasomye Fafa Delicious. Uyumva gute by the way? Kuri ndaryohewe cyane. Yo ni inshuti yanje kwe. Kabisa. Ugiye ntwaye muri vacances. Kandi mugiye ahantu akazi. Mwabuje umeze neza? Yego je ndashima. Ubu nabamwita Zaza Food Restaurant kumwe na Fafa. Aba nibo bantu ba mbere bateka ibyo kurya biryoshe. Ugiye Centre Ville iri zina niryo rya mbere. Mu muji wa nyene hariya hose muri Centre Ville iri zina niryo rikuru. Uvuye muri Centre Ville ukajabuka hariya hose n'uyu mu Mabuja. Uyumva gute nawe muri rusange muri kano kanya gukorera ikintu? Muno mwanya je ndaryohewe cyane tuko turihuta nta kanya dufise twacerewe urabona dufise ishingano nyinshi z'akazi. Mugabo umugenzi wanje umuvukanyi wanje yireke ndayigira turakundana tujumva kumwe dukora akazi kamwe urumva ndategeza kumutwara ahantu akaruhuka nkamugira surprise publicité yiwe akazi kiwiwe arabigisha cyane sasa isakoshi yawe iri he kugira twe turagenda turagenda yireke ntacu je ndagaruka. So twe tukaba rero turiyegereye
ubundi munsi mabujifu ko atwara abakozi biwe yes abakunzi ba Star TV uyu bamwita Zaza Food twagiye ndagutwaza terura tugenda twagiye twagiye abakunzi ba Zaza Food Restaurant na Fafa hariya muri Centre Ville muramuzi abonye yaranahinduye ikibanza kabisa kiri VIP ubundi iri VIP nivyo kujya bitegerezwa kuba biri VIP abana bahinga kazi byo guteka ivyo kujya biryoshe nuko Yes, of course, my name is Starboy the Chief. Right now, muraona ko ndi kuri neza na neza ku kibuga citiriwe Melchior Ndadaye. Uyu ni Fafa umwe mu nshuti nziza za Zaza Food Restaurant. You know right now mfungurira hano ariko abantu muri Centre Ville birasaba yuko muza muragenda gufungurira hajya. Uyu musista. Numva bitango na mapasa. Na mapasa muri kano kanya ukabagiye hanze y'igihugu. Bakubwira ati akanyoni katagurutse ni kamenya iyo bweze. Bateka ivyo kujya bimeze neza cyane. Aho murahazi ni mu rugo ariko no ngaha ni mu rugo kubera ko na mapasa na mahasa. So, nkuko bisanzwe nk'abakunzi ba Star TV murabizi namamvuga ati fasha warafashije kubera ko twese turi ngaha kubera twafashije. Rero kubera ko kuvuga yuko Uburundi bufise ivyo kujya vyiza ari cyo twategerezwa gukora kugira Uburundi tubandanye kubuvuga neza. Navuze ati n'abateka neza negerezwa kuba bahagufi bakorera mu bwiza kwibarabara ry'indwi ineza na neza inimero 4 hampande ya Station King Star ariko bakorera muri Centre Ville neza na neza kuri Chaussée du Prince Louis gwa Gasore à côté du Cap Line. Cap Line murayibona hiri haruguru yaho gato aha niho asanzwe akorera Fafa Delicious Food Restaurant. Rero mama Zaza Food Restaurant yavuze ati reka ndamutemwo aka gift tugiye hanze ngiye kumutembereza tugiye kuryoherwa reka ndamutemwo surprise twihuse cyane kubera ko twaje ducere kuko twarinze no gutelefona ati mudufashe kugira ibintu bigende neza cyane. Wifuza Zaza Food kwikorera delivery urashobora guhamagara kuri 64 214 930 iyo ni delivery mu gushaka ko bagusanza ivyo kujya aho uri ariko izindi nimero sangwe dukoresha wifuza yuko mu manza zanyu Zaza Food Restaurant shora kugutegurira ivyo kujya biryoshye genda muri kuri TikTok yacu twarashizeho zimwe mu manza tumaze gukora nubwo ubwa mbere tutazipostinga ariko right now tuko turaziposta urashobora guhamagara kuri 66 644 894 cyangwa 61 645 978 ukavuga ati ndafise urubanza rwa mariage aha naha murashobora kuzuza kuntekera hama mukavugana buri kimwe cyose kigagenda neza cyane. So rero right now reka dutahe twari tuje kubaherekeza kugira tubasezere neza kanyoni katagurutse kubera ko katamenya iyo bweze kumbure nimba bagurutse babaye ka kanyoni kagurutse ubundi ni bagaruka bazobona ati iyo tuvuye ibintu vyeze nibi kumbure bakomeze kugira ikintu bita evolution mu byo basanzwe bakora bateka neza kandi ninja ziri naco zimeze neza cyane. Amazina nje ni Starboy the Ship, Mr. Rikora, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town ububeshi umukozi wo munzu Mr. Fasha warafashije Mr. Adonke. Iyi niyo ngendeshwa dusanzwe dukoresha muri Zaza Food Restaurant nije yino dusanzwe dukoresha niyo najemwo zananyonga gake gake kugira mabuja ashobore kugira iki gushika ngaha amahoro. Imana ibahezagire. Make sure ko amaze kora sabone kuri Star TV, make sure ko amaze kugira follow kuri TikTok ya Zaza Food Restaurant ndetse na Fafa, make sure ko amaze gukora follow kuri TikTok yabo kugira ubandanye kubona ibyo basanzwe bakora. Umbere binakumotive unabona ivyo bakora kubera ko uciye ku mbuga zabo ushobora kubona ivyo bateka n'ivyo badateka uciye ku mbuga zabo. Niyo mpamvu twama tuvuga ati following ikintu kugira uzuzura abona ivyo wifuza. Ni ubona bimeze neza uzotwitura nta kibazo turahari kuri service nziza cyane dufise n'abakobwa beza cyane basanga bakora muri Zaza Food Restaurant tuba duhari. So Imana ibahezagire cyane rero mwakoze kubana natwe reka tubifuriza urugendo rwiza bano badamu babiri novuga yuko ni nk'amahasa kubera ko ni inshuti zikomeye cyane. Ni umuntu umwe yubuye akarunga aravuga ati my sister mutonya wanje mukuru wanje bana harakantu navumbuye bimeze gute ugasanga nyene yakavumbuye kaca kabwira inshuti kubera ko si bya bose umuntu yavumbuye ikintu
mu Burundi cyo tuzi imibereho yacu nabwira mugenzi wa